ikibazo kimwe baza umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Haraheze igihe imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda itifashe neza ndetse n'imbibe zikaba zarugawe, ariko amakuru amwamwe aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hoba hari ibiganiro byo biriko bihuza izo mpande uko ari zibiri kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza ndetse n'imbibe zugurugwe. Ariko twumvirije ikiganiro umukuru w'igihugu yahaye iradio BBC womenga haracara gushamirana. Ivyo none vyo bari ivyo biganiro birahari, nyimba bihari bigeze hehe, abarundi wo kwitega iki? Norris. Murakoze. Naje ndafise ikindi kibazo mbaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntasiba kuvuga yuko nko mwabivuze mu ijambo ry'ubutumwa yabanwikanye yuko hari abanyonyeza itunga ry'igihugu. Hariho amafaranga yama yerekana ko igihugu cahombye, duhereye kuyavuba mu kigo gitoza amakori n'amatagisi OBR baheruka kuvuga ko ahabuze urengero ayarenga miliyaridi 110. Inyuma gato ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwa Mpanda mu ntara ya Bubanza yerekanye miliyaridi 54 zitabonetse irengero ryazo. Leta y'u Burundi yaranashizeho iciyumviro c'uko niba bitagiye mu ngiro hariho konte ijejwe ko abo bantu banyonyeje itunga ry'igihugu bugarukana ayo mafaranga bakayishira kuri iyo konte. Ikibazo umuvugizi w'umukuru w'igihugu, aya mafaranga mu kiga ca leta amaze kugaruka ngahe n'ayandi yose ntavuze ariko yabuze urengero kuri iyo konte? Nimba yo buri mu bushikiranganje bujejwe ubutunzi hariko amafaranga ngahe ubu abarundi bomenye? Ikindi kibazo ndakibaza umuvugizi wa leta. Haraheze amezi atari make igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane y'igitoro. Harabayeho imihanga itandukanye n'umukuru w'igihugu aravuga ko anavyifatiye mu ngiro. Harajaho n'imigambi itandukanye gushikaho bashingwa ishirahamwe ryitwa Sopebu rijeje gutunganya ico gitoro, ariko abasaba igitoro bene imiduga n'ibindi byuma bikoresha igitoro bavuga ko ubuhinga bwa Sopebu ahubwo bwaje gutuma haba izindi ngorane, hakabamwo n'ubusuma. Ikibazo leta y'u Burundi gushika uno munsi yovuga ko ubukene bw'igitoro bwabuze umuti canke uwo muti uzoboneka kwa kangahe? Murakoze. Ishatumye imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi itosekara sibanga, nta mumwe no munsi atazi igituma. Mwabajije muti rero hati hoba hariho ibiganiro, ariko mu kiganiro nyinshi bahora yaremesheje yoba yavuze yo kumenga nta bihari canke biratakaza icizere. Ahubwo iyo mwobaza muti ivyo biganiro kuvaho vyakabereye kuki bidahera canke kuki inyishu itaboneka? Umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda uhagaze ku Rwanda. Umunsi u Rwanda rwashatse gushitsa ivyo gwemeye, uwo munsi imigenderanire izoca isubira imere neza. Ivyishitsa nibiki? Murabizi neza yuko u Rwanda rubitse umutwe w'umugwi w'iterabwoba Retabara, umugwi ari wo wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, umugwi ari umaze guhekura uburundi n'abarundi incuro zidaharugwa, umugwi ubaye neza ku gataka k'u Rwanda kandi ushigikiwe na leta y'u Rwanda. Ibiganiro byatangujwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi wenyene ubwiwe bikiba abaza ati mbe u Rwanda n'u Burundi twofiki ko turi bihugu bibanyi. U Burundi ni igihugu camye gishira imbere inzira y'amahoro, ni igihugu camye gishira imbere gutora inyishu biciye mu mwumvikano no mu biganiro. Nta na rimwe u Burundi bwigeze bushira imbere intambara. None ko inkozi y'ikibi ikoze ikibi mu Rwanda igahungira mu Burundi, ko inzego z'u Burundi zibashikiriza igihugu cy'u Rwanda, habuze iki kugira igihugu cy'u Rwanda gidushikirize izo nkozi z'ikibi zahekuye u Burundi? Ivyo kumbure nivyerekana yuko ico gihugu coba gifise ibigambi mibi ku gihugu cacu cy'u Burundi. Ariko twabaza tuti none Burundi bwakigize iki?
uno munsi izo nkozi z'ikibi ico gihugu cibushikanye mu Burundi nyene icubahiro amaze kubivuga inshuro nyinshi mu biganiro vyinshi tumaze kubishikiriza n'uno munsi nyene bo bashikiriza umupaka woca wugurwa ubwo nyene umupaka uzokugururwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugarwa. Rero mu gihe Rwanda goba rusavye ibiganiro leta y'u Burundi riteguye yamiteze yo mikumbure nkeka ico gihugu cifuza kubashikana Burundi rero buriteguye yuko rushikanye ivyo ico gihugu cemeye kigatanga izo nkozi z'ikibi uwo mutwe umugwi w'iterabwoba retabara uwo mugwi wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu imigenderanire izoca isubira irame bisigura rero yuko imigenderanire ihari canke umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bihagaze ku gihugu c'u Rwanda. U Burundi ni igihugu c'amahoro, igihugu kibana neza n'ibihugu bibanyi vyose, nta na rimwe igihugu c'u Burundi cigeze gishamirana n'igihugu na kimwe kandi ntibizopfa vyarabaye. Ariko hariho igihugu kigerageza kutuhekura cariko gitegura imigambi mibi, u Burundi nabwo buritegura bugahagarara bugakingira abenegihugu. Nagira mpere kukamunye n'icubahiro yamariko aratera abarundi bose yuko twese tuguma dukanuye kandi tukarereka abanyonyezi bose abagerageza kunyuruza itunga ry'igihugu, abagerageza kudusubiza inyuma canke kutwitambika imbere kugira ngo nidushike kuri yambona kazoza igihugu giteye imbere, igihugu cishira kikizana. Intovyi ntizibura ariko zirafatwa kuko hariho abarundi bamwe b'intwari bamwe baza aho turiko turaja eka hariho n'inzego zibijejwe ziza zirabibona ariko utosora ifuku yamizako. Mwavuze muti ikonti yari yaruguruwe kugira ngo izirashirwako uburyo bugaruwe mbe yo bigikora ego cane iracakora kandi murabizi yuko uburyo bugaruwe buca buja mu bikorwa vy'iterambere. Murabizi neza yuko ikibuga c'inkino kiriko kirubakwa mu gisagara ca Bujumbura cubatswe ku buryo bwagaruwe. Murabizi kandi yuko ntanze akarundi karorero ikirimba c'umukuru w'igihugu kibanza c'inama kirikiri kimaze imisi cakira amanama komakomeye yo mu karere naco nyene cubatswe biciye mu buryo bwagaruwe eka n'ibindi. Muti none yo bari ko yangana gute? Ngira mpakarorero kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu hamaze kujako nk'amahera arenga imiliyaridi 15 ariko uno munsi ariko imiliyoni amajana 2 bisigura yuko ubwo buryo uko buje nuko buguma burungikwa mu bikorwa vy'iterambere. Hari n'ubusanzwe burungikwa no mu kigega gikuru ca leta kugira ngo ubwo buryo buce bugaruka kuramira bene gihugu kuko bwari uburyo bwanyurujwe bwari bujejwe guteza imbere igihugu n'abene gihugu ariko bugashaka kwibwa bugaruwe rero buca bukora ibikorwa vy'iterambere. Mbega none umuntu asubije ivyiwe biba biheze ko abarundi bari bavuga bati twari dukeneye kubona abo bantu tumenye n'ibihano baciriwe. Oya Uburundi burahana kandi nibaza yuko umuntu umurundi koko akurikira amakuru ntiyobura umuntu umwe 2 5 10 20 bamaze guhanwa kuko banyuruje itunga ry'igihugu. Bahanwa none bari muri abo bayagarukana canke n'abatagarukana? Mu baba bafashwe abatagarukana gisuma n'igifashwe ariko gifashwe icambere no kugarukana. Nibisigura yuko umuntu ahana hama ntagarukana igisumi yo gifashwe ubwa mbere ukibwira uti garukana ivyo wanyivye kibanza kugarukana ayo mahera n'ivyo byo babashatse kwiba kikayasubiza kirashobora kuyasubiza kiri mu butungane canke kikayasubiza bakiriko baragira amatohoza ariko bamaze kubonekana yuko ari ubusumwa bwibwe harakorwa amatohoza yimbitse mu gihe rero hariho abo bigaragara ko bagirwa n'icaha ubutungane nabwo buri hano kugira ngo buhane
bisunze amategeko. Icambere rero muramaze kubona yuko hari abaca babogozwa mu mabanga vuba bwango, amatohoza akabandanya akogwa, amatohoza amaze kwerekana uruhara rw'uru canke urumwe ubutungane nabwo bugakora. Bisigura rero yuko n'urukurikirane rw'ingingo zifatwa kugira ngo igihugu c'u Burundi gituze uwo wese agafise ako gatima ko kudusubiza inyuma. Ariko arinza yagarukana birumvikana ko waraba yanyonyeje igihugu. Arinza yagarukana birumvikana ko aba yakoze amakosa muri leta. Ego nico gituma amatohoza acagaruka akabandanya kugira werekane uruhara rwiwe nubwo baba barakoranye bose kugira bahanwe. Nico gituma navuze nti aha wogenda mu gasho ntiwobura abafise amadosiye bagirizwa yuko banyonyeje itunga ry'igihugu.